turamenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda, kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo Imana, utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani, urabiza tuyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunaka ugira uza honyene. Wumvise Imana? Wow, umva ndiko ndabura iyo meya ariko ndahafise kandi ngira ntangure. Yesu ni mwiza. Umukozi w'Imana yonga icu, umukozi w'Imana yakoreye igikorwa c'Imana muri Korea. Mugabo Imana imurungika gutangura igikorwa c'Imana mu makondisyo agoye. Hama uwo mukozi w'Imana, umukozi w'Imana akomeye, nibaza ko atamukristo atamuzi, kandi usanga bamese mubazi, mugayo ngico ntimumuzi. Turi abantu bazi yongico, ntimubona wihane uzi Cristiano utazi yongico, wihane. Amen. Okay, umukozi w'Imana afise yabaye umukozi w'Imana wa mbere yagize ishengero nini ya kwisi mugihe ciwe. Then nibaza ko nubatahura tero aba rirengera. Hama mugabo atangura mu gasagara gakenye cyane, gakenye gose, agasagara kari hasi cyane. Yarafise ikintu kimwe, amasengesho. Yari umuntu asenga. Kuri wakunze kuvuga ati ingabire jewe nibaza ko Imana yampaye niyo gusenga. Yarasenga agasubira agasenga kandi agasubira agasenga. Iryo shengero no kuvuga mu myaka ya mbere ntiryatera imbere, cyagumye riri hasi cyane kubera abanyeshengero bari bakenye, bari abantu bamerewe nabi cyane. Mbere bamwe batonda ku rushengero kugira ngo baronke ivyo bafungura. Hanyuma umunsi umwe aje imbere y'Imana yumva arushe, avuga ati Imana ndagomba kwira ishengero hindura amateka. Afata umwanya wo gusenga. Muri uwo mwanya wo gusenga Imana imubwira ikintu, imubwira ngo ngiye gusuka umuhezagiro mu ishengero ryawe, atariko nawe tangura kwigisha umuhezagiro mu ishengero. Imana kubera iki? Kubera ko yari umuntu akunda kwigisha nyene ubutumwa, kwihana n'ibindi. Hama arabaza Imana ati Imana kubera iki no tangura kwigisha gutyo? Ati ni kubera je nkorera inyuma y'ijambo, ndi inyuma y'ijambo rirekuwe. Acha aratangura kwigisha abo bantu nyene bameze gutyo, ababwira ati muri Kristo Yesu mwarahezagiwe. Atangura kuvyura ivyizigiro mu ishengero ryari ripfuye kabisa. Aravyura ivyizigiro bibonerwa muri Kristo Yesu. Iryo shengero ryari rimeze gutyo, Imana irarihezagira, apana wa muhezagira urondeza. Imana irahezagira iryo shengero ku buryo ryatangwe gufasha handi ma ministere. Imana irahagurutsa abo bantu ibakuye hasi cyane, n'uwari mirengarenga zaza mu buryo bw'umuhezagiro, n'udandaza yadandaza mu buryo bw'umuhezagiro. Ibintu birahinduka muri iryo shengero mu buryo bukomeye cyane kubera umuhezagiro w'Imana. Amen. Tujane muri Yosuwa 22. Intanda bashingiye mu igumane mu mutwe. We are going somewhere.
Yosuwa 22 verset 7. Ikindi nibagiye iryo shengero ryari rigwaye cyane kubera bajya nabi bose bari bagwaye, bamwe inzoka, abandi malaria, abandi ibintu bitandukanye. Vuga ati ndanka ubukene. Ndumva mwabakunzi benshi b'ubukene. Vuga ati ndanka ubukene n'umutima wanje wose. Amen. Umuryango wa nacu uzokunguka ukenye, abana bawe nacu bazokunguka ukenye, ikibano cyawe nacu kizokunguka ukenye, igihugu nta nakimwe kizokunguka ukenye, ishengero nta nakimwe rizokunguka ukenye. Umurongo w'indwi. Ariko igihimba kimwe cy'umuryango wa Manase Mose yari yarabahaye ishamvu yabo ibashini. Ikindi gihimba Yosuwa niwe yabahaye mubi wabo hakuno ya Yorodani iburengerazuba. Kandi Yosuwa akiri ko arabasezera ngo basubire iwabo arabahezagira. Yosuwa ngo akiri ko arasezera aba bantu bivuga ngo abanza kubahamagara arabahezagira. Twese tuvuga ati arabahezagira. Bisigura iki guhezagira? Bisigura iki guhezagira umuntu? Ngibi ivyo yabagiriye niho dukuri isobanuro. Arabahezagira, arababwira. Mu yandi majambo guhezagira nukubwira. Amen. Rimwe na rimwe arigiye dutora amafaranga tukaye umuntu tukavuga ati ndaguhezagiye kandi ni vyiza. Hani giye utora ikintu kanaka ukamuhereza ukavuga ati ndaguhezagiye nimviye kuguhezagira kandi ni vyiza. Mga umuhezagiro mu vyimviro vy'Imana si cyo umuntu aguhaye ahubwo ni vyakubariye. Amen. Yosuwa hamagara aba bantu arabahezagira hama arababwira ati nimwisubirire iwanyu mugigimvyisha itunga. Ndabisomye neza. Mugigimvye itunga byinshi n'inka nyinshi. Ntabahaye inka, ntabahaye itunga, mugarabahezagiye. Ababwiye ngo nimugende mugigimvye itunga. Hari umuntu umugiriye ibi yo kuraba ati urafise ikibazo. Aba bantu bara abantu b'imwemu batahura ivyo ari byo umuhezagiro. Bumvise Yosuwa atanguye kubahezagira bugurura imitima yabo bakira ivyo ariko aravuga. Nta bintu biboneka bahaye, mugabahaye ijambo ry'umuhezagiro. Bibiliya ivuze ngo arabahezagira, arababwira ati nimwisubirire iwanyu mugigimvye itunga ryinshi n'inka nyinshi, mujyane n'amafeza n'amazahabu n'imiringa n'ivyuma n'impuzu nyinshi cyane, mugabangane na bagenzi banyu n'imiryango y'abansi banyu. Abwira ati genda muhezagirwe ku buryo n'abansi banyu bazomenya ko mwahezagiwe, mubahe ko bajye. Ndiko ndatabira ikibanza message ngomba kubigisha. Twese tuvuga ati arabahezagira, arababwira. Okay. Tujana hariya mu Barewi igice cy'icenda umurongo wa 22. Gasinzi ko muri kino kibanza hari abantu biteguye guhindurirwa amateka. This is your time. 22. Nashizeyo. Maze Aroni aterura amaboko. My goodness. Atumbereza abantu. Aroni mwese murazi wari we. Yaramuhereza akomeye cyane. Hama birivuga ngo ahagara imbere y'abantu aterura amaboko yiwe. Komsa. Aterura amaboko yiwe agira gute? Hama arahezagira abantu. Maze Aroni aterura amaboko atumbereza y'abantu bari. Agira iki?
arabahezagira, araheza ruruka ava aho yatangiye cya kimazi n'andi majambo 23. Maze Mose na Aroni binjira mu ihema ry'ibonaniro, baraheza barasohoka bahezagira abantu, maze ubwiza bubonekera abantu bose. The power of blessing. Aroni abwira ishenga ati musagaze ngaho, hamagara Mose abwira ati Mose ingo duhezagira ishengero. Aroni hagara imbere y'ishengero be na Mose, batangura guhezagira ishengero, bavuga amajambo ku ishengero, batura amajambo ku ishengero. Birivuga ngo bakigira ivyo, ubwiza bw'Imana isumba vyose bubonekera umuntu wese muri ico kibanza. Bubaye kreye n'iki n'umuhezagiro. Igihe umuhezagiro w'Imana uvuye kuri throne ukaza ku muntu w'Imana, umuntu w'Imana akawutransfera mu ishengero, igice gikurikira n'ubwiza bw'Imana mu ishengero. Ndacagerageza kuko amene yanyu cyari hasi. Gato no munsi ubwiza bw'Imana buragaragara muri kino kibanza. Vuga ati ubwiza bw'Imana burangaragarira mu izina rya Yesu. Amena. Ingoma ya kabiri igice cya 30 umurongo wa 27. Igice cya 30 umurongo wa 27. Haba ngo maze abaherezi aribo Barewi barahaguruka bahezagira abantu. Reka mpindure. Maze abapasiteri aribo barongozi b'ishengero barahaguruka bahezagira abantu. Maze abapasiteri barahaguruka bahezagira abantu. Ijwi ryabo ryumvikana ku Mana, ugusenga kwabo gushika hera hayo ahiba ariho mu ijuru. Igihe cyose Imana igomba guhezagira, hari igihe ifata umuhezagiro wayo ikawucisha ku muntu mukuru. Hamwe ivuze ngo Aroni na Mose bahezagira abantu. Aba bari bo Imana yahagurukije kugira ngo bayobore ishengero ryo mu bugaragwa ry'Abisirayeli. Imana ivuga ati ngomba mpezagire ubwoko, itanga umuhezagiro uva kuri yo, iwuhereza aba barideri spirituel yabahaye, iwurungika mu ishengero. N'Abarewi mwibuke mu isezerano rya kera, Abarewi bari nk'abarideri spirituel b'ico gihe. Niwo muryango Imana yari yatoranije ikuramwe abaherezi kugira ngo bashobore kuyobora abantu b'Imana. Mugabirizwe ngo abaherezi rero aribo Barewi barahaguruka bahezagira abantu. Ijwi ryabo ryumvikana ku Mana. Nikosa kuba umwungere adahezagira abantu. Birivuze ngo barahaguruka batumbereza ibiganza mu ishengero barabahezagira. Nafashe umwanya ndi imbere y'Imana, hamarabwira Imana ati Imana dimashe ishengero ikeneye iki? Imana ibwira ngo genda uhezagira ishengero. Today naje guhezagira ishengero. Naje guhezagira ishengero. Kandi umuhezagiro ushakura wakira, ushaka ukawureka. Uzoza dimashe tuko turiga ibindi. Nga today naje guhezagira ishengero. Abami ba mbere igice cy'umunani umurongo wa 12. Ndacatabira message yanje, ndacayita ndayisasiye, ndayirondera ikibanza. Mvuze ngo abami ba mbere igice cya kangahe umurongo wa 12. Mwagezeyo? Bibiri cyo mujye baravuga ngo Salomo araheza aravuga ati Uhoraho yavuze
yavuze ko azokwibera mu mwiza umuzitanya none ndakubakiye ingoro yo kubamo ahantu uzokwibera ibihe byose 14 maze umwami aha ni Salomo maze umwami arahindukira ahezagira ikoraniro ry'Abisirayeli maze umwami arahindukira ahezagira ikoraniro ryose ry'Abisirayeli nimba Salomo yarahezagira mu gihe ciwe uno munsi naje guhezagira mu gihe canje maze umwami arahindukira ahezagira urimana nimba musoma Bibiliya neza iri jambo bita guhezagira ritegezwa kuba nk'ibanga rikomeye cyane na impact ikomeye cyane kubijanye n'ubwoko bw'Imana harimo ibanga rikomeye cyane abantu bose b'Imana kimwe mu bintu bagirira abantu kimwe mu byo bagirira ishengero uravye mu isezerano rya kera n'isezerano rishasha barafata ibihe byo guhezagira ishengero maze umwami arahindukira ahezagira ikoraniro ryose ry'Abisirayeli kandi iryo koraniro ryose ryari rihagaze bano bantu baratawura icyari cyo blessing iyo bariko barahezagirwa ntibabifata minenegwe Salomo atanguye kuvuga baca baguruka kugira bakire ibyo ariko aravuga amen rimwe na rimwe hari ibintu dusanga bikogwa tukabikorokeramo natwe tukabikora tutazi impamvu bikogwa atana comprehension spirituelle ufise iri nyuma yavyo iyo tuko turumva ijambo hari igihe bamwe horo ubona bahaguruka akaryakira hagaze hari abapfa kubigira kubera babibonye ku bandi mugabo biri muri Bible amen kubera iki ibi bintu iyo umuntu ari karaba arahezagirwa iyo umuntu ari karakira umuhezagiro arabimenye ko ari karahezagirwa munyumvise neza hari inyifato zibira abantu bagira ariko barahezagirwa inyifato ya mbere barapfukama imbere y'ugomba bahezagire hama uwari karabahezagira akabashira kibiganza akabatura ko amajambo inyifato ya kabiri barahaguruka imbere y'uko arabahezagira hama uwari karabahezagira akabatura ko amajambo nabo bakayakira amen alors hari igihe rero iyo turiko turiga ijambo gutya umuntu yumva neza ko ariho visitation ko ari karagendererwa n'Imana ko Imana iri kiramugenderera akumva ko ari ikintu ari karakira akumva ko ariho blessing icyo twita spiritual blessing umuhezagiro w'impemu ari karakira hama umubonye yihagurukiye akawakira ahagaze ariko akora principe biblique si iby'abajene ni iby'abantu bariko barahezagirwa kandi bigishijwe umubonye yipfukamiye hama akakira ivyo Imana ikamuhezagiza n'umukondane arazi icyari cyo n'ama principe spirituel ngaho umuntu ari karaba blessed umuntu ari karahezagirwa arabimenye ko ari karahezagirwa arashika kujya marekisha abiri ashwe guhaguruka kakira iyo blessing cyangwa n'agapfukama kayakira pfukama biva ngo Salomo atangura guhezagira abo bantu ngo ari karabahezagira nawe ngo iryo shengero ryose rihagara imbere yiwe ryakira ivyo ari karagira ibi byose wazi gituma ndabivuze kugira ngo ndakubwire ko ntagombe sare singoma ngira ibintu bitabaho ngira ibintu bibaho biri biblique rero tugende rero hariya tugende hariya rero mu ijambo ryacu ry'ukwezi Jean 5 datanga inyigisho yanje rero ngo mvuge na temere ibyo tugomba twige Jean 5 dore ku murongo wa mbere hanyuma y'ivyo haba iminsi mikuru y'abayuda Yesu aduga i Yerusalemu kandi Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hari kidengeri mu giheburayo citwa Betesida cyari ko amabaraza atanu muri yo hari hajyamye abantu benshi bagwaye n'impumyi n'abacumbagira n'abanyunyutse bari baroroye ko amazi azikuruka kuko rimwe na rimwe umumarayika yamanuka aja muri kino kidengeri akazikurura amazi
maze uwitangiye gutambukiramwo amazi azikurutse niwe yakira ingwara yiwe yamufashe iyo ariyo yose. Hari umuntu yari afise ingwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye ajyamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati wumva ugomba gukira? Unagwaye aramwishura ati mugenzi, nta muntu ufise wo kunyinikira mu kidengeri iyo amazi azikurutse, kuko ngira ngo ndaza uwundi akantanga gushungurukiramwo. Haleluya. Ino histoire muri kuno kwezi vraiment yatubereye urumuri. Vyagenze gute? Hari ikidengeri, Imana igira ubuntu, hari ikidengeri kingaho mu gisagara bose bazi ko ni ikidengeri cyo kukizwamo cyitwa Bethesda. Hama abantu bafise ingwara iyo ariyo yose barava mu gisagara bakaza kuri ico kidengeri bakaryamaho. Mwimagine abantu baryama kuri ico kidengeri ngene bangana. Bashobora kuba bara abantu amajana canka amamiliyoni canka ibihumbi, sinzi ngene bangana. Mugabo wewe wiyumvire umuntu wese afise ingwara yananiranye yase gukira ahari hose, yarafata urugendo akagenda kuri ico kidengeri akaryamaho arindiriye ku munsi umwe amazi yiburuka, hama uwitangiye gukorokeramwo akacakira. Okay? Nukuvuga kuri ico kidengeri ni wapfa kwizanana, wazanana n'abantu bazogufasha, kuko abari ngabo bose baba ari ndembe bagwaye bamerewe nabi. Hanyuma we waza wizaniye abantu kugira ngo amazi yiburutse bakerebutse baci baguhitana baguterera muri cya kidengeri, kuko principe yavuga ngo uza gukorokera y'ubwa mbere ni waza gukira. Amwibaza ahantu wakorana nk'abantu ibihumbi bose bakeneye agakiza, bose bari ngaho, kandi Bibiliya ntiyiriwe yavuga igiti kimwe, yavuze ngo bari abantu benshi cyane bagwaye ingwara zitari zimwe, bari ngaho kuri ico kidengeri barindiye ku mwanya ugera amazi yiburuke. Uyu muntu rero mu bisababu yatanze yavuze ngo igituma ntarakira suko amazi atiburutse, nga igituma ntarakira nuko ata muntu twagumanye kumbure baramuzanye bamushigaho baca barigira mu mafere yabo. Hama acabwira ati ikibazo nagize nabuze umuntu anterura ngo anterereyo. Mwese murumva ko hariho systeme yo guterurana bagaterana mu kidengeri. Mugabo cyo wumva ko atari ugwaye aterura ugwaye. Umuntu wese bafise abantu biyo bamuzanye, hama bakarindira babonye amazi yiburuse bagaca batora uwabo bagatanguranwa utanguye gukorokera akabari bacakira. Yesu ahageze ari Imana, je nimvira yuko sinzi itangaza makuru icyo gihe ko vyari biharari vyinshi, mugabo nibaza ko cyari kibanza vraiment abantu bashaka kuza kugarukira ku bantu kwabwira ati uracyari ngaho imyaka 38 uraho, amateleviziyo kaguhiganira icyo gihe ntabibaza ko atari bwabeho. Mugabo amakuru nyera gatangwa bati uracyaraho umaze imyaka ingahe, baza kubagarukira ko hashobora kuba hari ibintu byinshi ngaha bitanditswe. Umunsi umwe Yesu rero nawe arahaca abaza uwo mugabo, aramubwira ati urifuza gukira? Cyangwa ati icyo nicyo cyanzanye nyene, nga ikibazo mfise singira umuntu anterera mu mazi iyo amazi yiburutse. Nigeze amenya ko ari Yesu, nigeze amenya ko ari umukiza. Ashobora kuba yibagira ati ngira ngo ni muri babandi bafasha abantu, ni babamenyesha amakuru, ni abantu baza kwirondera amakuru ngaha, baza babaza urusaku imyaka tumaze ngaha. Ati uragomba gukira. Uyu mugabo yafise ikibazo kimwe, yarafise inzira imwe y'agakiza muri we. Yaraza ati Imana mukunkiza, hari ikibanza yamaze gukreya ishira ngaho nzokirizwamwo. Byari kosa rikomeye cyane, kuko inzira z'Imana zirarengeye imaze kukwereka, zirarengeye imaze kugutabariramwo. Inzira z'Imana gusumba zigimaze gukoresha ikiragutabara. Rero ni kibazo kugumana inzira imwe mu vyimviro vyawe. Ati Imana yamikoresha urya, Imana yamikoresha uriya, Imana yamikoresha uriya, je kugira ntabagwe hamaso ni telefone. Yesu afise ama possibility menshi yo gutabara abantu biwe.
afite ikibazo ati umviriza rega agakiza kanje ndakaza kazozanana muri iri riba. Mugabo rero mfise ikibazo sindo nk'umuntu ashirayo. Nagomba ndakubwira ngo agakiza kawe ni kari muri iryo riba gusa. Hariho n'andi mariba menshi n'izindi nzira nyinshi Imana ishobora gukirizamwo. Nubone ubutabazi bw'Imana mu nzira imwe gusa. Imana ishobora gukoresha inzira zindi zirenga igihumbi ifise. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Rimwe na rimwe n'igihe mpora mbwira umuntu nkambwira ati okay urahagaritse ibyo aho umfasha ego ambwira ati nta kibazo uhaye akajya Imana kugira inciri yindi nzira. Kuko ifise inzira nyinshi cyane zo gukora mu buzima bwanjye nifise inzira imwe. Rimwe hari igihe gusezera ku kazi mbwa nimishura ko biheze Imana ifise indi nzira. Sako kageze ikonyere ko kukubeshaho sawa nuhonyere kugutunga. Imana ifise ubundi buryo bwinshi cyane bwo kukubeshaho. Mugabo Yesu afise ikibazo yari kumwe n'umuntu azi inzira imwe gusa yo gutabagwa. Ushaka gukira ati mwigisha amazi adudubiye. Kura umutima kuri ayo mazi umenyereye. Kura umutima kuri iyo nzira umenyereye. Hari n'izindi nyinshi. Haleluya. Acaramubwira amajambo akurikira. Yesu aramubwira ati hey va hasi ikorera ikirago cyawe ugende. Va hasi ikorera ikirago cyawe ugende. Ngiteme yanje. Va hasi ikorera ikirago cyawe ugende. Gira mugenzi wawe uti va hasi ikorera ikirago cyawe ugende. Va hasi ikorera ikirago cyawe ugende. Ni muravuga bihagije. Nyiganza mugenzi mu bwati va hasi. Banza umwumvishe gakonyene. Mu bwati va hasi. Hanyuma ikorera ikirago cyawe hamagenda. Yisoma Imana yakimhezagiremo cyane. Dimanche nzobaganiriza umurongo wa 14. Aho biriva ngo hanyuma y'ivyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati raba wakize. Nzobaganiriza ikintu kivuga ngo raba wakize. Mugabo no mushi reka tuganire ngo va hasi ikorera ikirago cyawe marche. Aparahatos italabaye. Va hasi ikorera ikirago cyawe go. Now Bunimana kuva hasi bisaba power. Unega matwi neza. Guhaguruka bisaba power. Nga kwikorera ikirago bisaba guhitamo. Kugenda na mahitamo. Muga kuva hasi bisaba power. Umuntu maze 38 adahaguruka kuva hasi sakajambo. Kuva hasi sisuhe. Kuva hasi bisaba power. Sinzi imyaka iheze udahaguruka. Mugabo kuva hasi ni ubushobozi bukuru umuntu hasi. Umuntu ashoboye kuva hasi juste kubera avyifuza. Yaramaze 38 avyifuza. Yaramaze 38 abishaka abantu bamwipfuriza. Mugabo kugira ave hasi yarakeneye power. Kugira muhagurutse nga kwikorera ikirago yakize yaramahitamo yiwe. Kutambuka yakize yaramahitamo yiwe. Mga kuva hasi yaramahitamo yiwe. Kuva hasi byasaba power kugira haguruke. Nasenze Imana ndavuga ati Mana ivyo kwikorera ibirago tukagenda turaza kubihitamwo. Ivyo haleluya asikarabaye. Ivyo kugenda ivyo turaza kubihitamwo. Mugi ivyo kuva hasi we need power. Dukeneye power kugira umuntu ave hasi.
naje kukubwira ngo nshuti yanjye ivyari bikuziritse igihe kininiya, we need power. Menkarosha takabaya sitorobaya. Abavyifuza gutambuka ni benshi batariko baratambuka. Abavyifuza kugenda iyo ugomba kuja ni benshi batagiyeyo. Abavyifuza kubisha ugomba kuba ni benshi bitakunze. Kubera iki? Babuze power. Ivyifuzo barabifise, ikubishaka barabishaka, abantu bashaka kubipfuriza, mugabo you need power. Ubuzima bwawe nushoye guhinduka hatagiyemo power. Umunsi umwe Yesu abwira Petero, amubwira ati Petero, nkwirikira nzoguhindura umurovyi w'abantu. Guhindurirwa ubuzima bisaba power to become, bisaba ubushobozi kugira ubuzima nushoye guhinduka without power. Kugira ushobore guhinduka mu buzima bwawe ubikindi kintu taruri, bisaba puissance de Dieu. Amen. Kandi rero nagomba ndabwire, ubwo bushobozi butransforma ibintu buri muri kino kibanza mu izina rya Yesu. Ubwo bushobozi buhindura ubuzima bw'abantu buri muri kino kibanza mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mu ndabiri umuntu atariko aravyizera afuma sohoka dukorane n'abantu bavyizera, kuko uno munsi tugomba gutakaza umwanya. Ubushobozi buzura ivyapfuye buri muri kino kibanza mu izina rya Yesu. Ubushobozi buhindura amateka y'abantu buri muri kino kibanza mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'Imana buhindura buhagurutsa abantu buri muri kino kibanza mu izina rya Yesu. Shatarabaya mandaragabaye sikoramandaragabaye. Bonima nushobora guhaguruka ugifise complexe d'infériorité. Nushoboye guhaguruka ukigwaye ingwara ya complexe d'infériorité. Ubushobozi bukubohora muri uwo mugozi buri muri kino kibanza mu izina rya Yesu. Nushoboye guhaguruka muri kino kibanza ugifise umuvumo w'umuntu wakubwiye ngo ntacyo uzovamwo hamura vyakira. Nga ubushobozi bukumatanwa n'uwo muvumo buri muri kino kibanza mu izina rya Yesu Kristo. Nushoboye guhaguruka ugifise urubanza rukwagiriza rw'ibintu kanaka. Mwana ngomba kubwire ngo ubwo rubanza Yesu arubambye ku musaraba. Bivuga ngo cacete catwagiriza yakibambye ku musaraba. Ukeneye power. Hakira amajwi y'ubupfubyi nyuma yawe ukizingamizwa n'ubupfubyi, ntushobora guhaguruka gushika ubushobozi bw'Imana buhindura ubusa ibihe waciyemo. You need power. Genda hazi ishengero ry'amajambo. We need power of God. We need power. Vuga ati ndakeneye ubushobozi. Vuga ati ndakeneye ubushobozi. Vuga ati ndakeneye ubushobozi. Vuga ati ndakeneye ubushobozi bw'activa muri jewe. Ndakeneye ubushobozi buhagurutsa muri jewe umugisha w'Imana. Ndakeneye ubushobozi buhagurutsa muri jewe amasezerano y'Imana. Ndakeneye ubushobozi buhagurutsa muri jewe inzira ya destiny yanje. Ndakeneye ubushobozi buhagurutsa muri jewe inzira ziyugaye. Ndakeneye muri jewe ubushobozi buhagurutsa ibinyerekeye. Nushobora guhaguruka ukigwaye, ariko kugira ukire you need power. Nushoboye kuba icyari cyo cyose hata ubushobozi bw'Imana buhari. Ndashima Imana ku bushobozi bw'Imana muri kino kibanza. Menta kila basovalia menta kosalabaye. Ndakubwiye ngo va hasi tambuka mu izina rya Yesu. Ndakubwiye ngo va hasi tambuka mu izina rya Yesu. Igitangaje rero Yesu ntiyakoze ibintu bibiri. Yamubwiye ngo va hasi, muga muri va hasi harimo power yo kumuhagurutsa. Nimwanyumvise? Nimwanyumvise? Niyamubwiye ngo va hasi hanyuma cyagaruka agira ibindi bintu. Muga yamubwiye ngo va hasi, nyamuntu arizera ko yova hasi ubushobozi buca mucamwo buraregra ivyo bukwiye kuregra, acaraguruka acaragenda. Nimwanyumvise? Ndavuze ngo va hasi mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo va muri condemnation mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo va muri cyo gicu cy'ubukene mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo va muri iyo ngwara mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo va muri amadeni mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo va muri ako gasho mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo va muri uwo muvumo mu izina rya Yesu. Injira mu mugabane wawe in the name of Jesus. Naje ku blessing a church. Naje guhezagira ishengero
ntuwapfa unyitegamwo ibintu bishi naje guhezagira ishengero ubishaka uravyakira ubishaka urandindira mu yindi dimashi haguruka mu izina rya Yesu Kristo umuryango wawe usubire uhaguruke business yawe nisubire haguruke amashuri yawe nasubire haguruke mu izina rya Yesu mekizovaratakabaye ingabire zazimye nizusubire zihaguruke power iteke muri amajambo mu izina rya Yesu Kristo ibintu vyapfuye muri wewe nibisubire bibe bizima in the name of Jesus Christ inkuru mbi wakiriye nizikonvertise mu nkuru nziza mu izina rya Yesu ndaguheza kino munsi uko winjiye muri kino kibanza sikuwasoka mu izina rya Yesu power to become subiza umurongo wanje subiza ujya murongo nyene mekura manda sovrihada manteki zoveli gabaye mitoka manda ragabaye say this is my day vuga tuino musi wanje vuga tuino musi wanje ndahagurutse bari mana Yesu avuze ngo va hasi ingwara ntiyari gushobora kumugumiza hasi yavuze ngo va hasi nanjye ndaza nk'ijambo ry'uhoraho kuri wewe ndavuze ngo va hasi atezi parade nta muntu n'umwe ashobora kuja hasi atabushobozi bwamugumije hasi nanjye ndavuze ngo va hasi mu izina rya Yesu Kristo hagurutswa n'ubushobozi bw'Imana hagurutswa n'ubuntu bw'Imana hagurutswa n'ubwiza bw'Imana haguruka mu izina rya Yesu Yesu aramubwira ati va hasi ndavuga ka kabiri ikorera ikirago cyawe ikirago bisigura iki ikirago bisigura ngo icyari kiguhetse bisigura ngo icyari kigutwara bisigura ngo ikirago bisigura ngo uwahora gufasha ikirago bisigura ngo mantake manda zovalia bisigura wa mugongo wahora uguhetse ikirago urabona mu buzima ari gihe tudepanda n'abantu ari gihe mu buzima usanga tuvuga ati naka no mubura noba ngiye ari gihe mu buzima hari ibintu ugomba mbere no kwikomprometa mugabiciye ku bantu kanaka nagomba kubwire ngo ikorera ikirago cyawe ugende ikorera ikirago cyawe ugende aya n'amahitamwo Yesu aramubwira ngo va hasi ikorera ikirago cyawe march genda va hasi ikorera ikirago cyawe birababaje gufashwa n'umuntu kiri umwana akabanda yagufasha warubatse akabanda yagufasha uri umusaza biragahera mu izina rya Yesu va hasi and walk va hasi kandi tambuka mu izina rya Yesu Kristo ikorera ikirago cyawe je ndumva hari abantu amateka yabagiye guhinduka kuburyo nyumviriza neza kuburyo ababafashije bahindukira bakabafasha bamwe bagufasha ugiye kuba imfashanyo yabo mu izina rya Yesu Kristo umwe yakurira minervare umwe yakurihira inzu nawe ugiye kumubwira ati inshuti yanje ngira ndakublessing Imana nanje yarampesagiye Imana nanje yarampaye mugisha Imana nanje yangiriye neza Mentiza vila korabaya me pirado sakaraba mi karadagabaye rata rabosha rakemanda zova ribaragadosa ribababa sotaraba bikarade Imana hinduye n'abakwivye bahinduka kuba bacunga ibintu vyawe Imana hinduye ibihe n'abagomba kukwica nibo bakuronderera ubuhungiro Imana hinduye ibihe n'abagomba kukujyaruka nibo bahitamwo bagasubira ku ruhande rwawe Imana hinduye ibihe nanjye ndadeclare ngo ibihe birahindutse kuri no shengero w'umuherezi w'iri shengero ndahagurutse ndaheza gishengero ndavuga ngo umuntu wese mu no shengero ibihe vyo birahindutse mu izina rya Yesu ibihe vyo birahindutse ibihe vyo birahindutse ibihe byanyu birahindutse ratebaya
rate senga 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 ibyo umwami ariko arakwereka bisengere ibi ugomba ko bihinduka bihindure senga senga. Power is in this place. Power of God is in this place. Hey, change is in this place. In the name of our Lord Jesus Christ. Rimatova ligamande. Oh, shariga, 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 sharibaye, soparagate, sitobaya. Esiteri 9:1 hava ngo nuko mu kwezi kw'icumi. Abantu muri ko muranyumva mumbwira amen. Apana mu kwezi kw'icumi. Nuko mu kwezi kwa gatanu. Ku munsi wako w'umunani. Windwi. Ku munsi wako w'indwi. No munsi turi kwa kangahe? Nuko mu kwezi kwa gatanu. Ku munsi wako w'indwi. Ari wo munsi nyene w'ikoraniro. Niwo munsi abasi b'abayuda bazi, niwo munsi abasi bawe, niwo munsi abasi bawe bazigako bakwita baguhagarara ku gakanu. Reka subiremo. Niwo munsi abasi bawe bazigako baguhagarara ku gakanu. Niwo munsi umupangayi wawe yarazigwa gusohora. Abantu baruhishijwe no gukota ndabumvise. Niwo munsi bazigako baguhagarara ku gakanu. Ariko birahinduka, ariko birahinduka, ariko birahinduka. Imana ishimwe ihindura ibintu, ibintu nivyihindura. Bariko barasenga bamaze iminsi 3 basenga, basengera impinduka mu Bisirayeli. Mugabo riva ngo birahinduka. Uruhigi muraruzi? Tuzi ibiganza turi abantu bazi uruhigi. Guhiga. Hano hari abantu tarabarundi. Tuzi ibiganza turi abantu bazi uruhigi. Sawa. Hari ikintu bita mu ruhigi bavuga ngo uruhigi rwahindukiye. Iyo uruhigi ruhindukiye, imbere yuko ruhindukira, imbwa iba yirukana kwa kwavu. Imbwa yirukana agakwavu, imbwa yirukana agakwavu. Uruhigi ruhindukiye, agakwavu kacakiruka ku mbwa. Ugacubonera agakwavu kari kuga. Uruhigi ruhindukiye, intama igwa n'intambwe. Intama ikitangura guhiga intambwe. Agwenda babwire ngo uruhigi rurahindukiye. Ivyaguhiga ugiye kubihiga mu izina rya Yesu Kristo. Ndiko ndaguhezagira. Ivyaguhiga ugiye kubihiga mu izina rya Yesu Kristo. Ivyagucivutu ugiye kubicivutu mu izina rya Yesu Kristo. Ivyakugize imbohe ugiye kubigira imbohe mu shibirenge vyawe mu izina rya Yesu Kristo. Uruhigi rurahindukiye in Jesus name. You need power. Kuva hasi bisaba power. Mugabo kwikorera ivyahora bikwiriye ni decision personnelle. Yesu yaramuhagurukije amubwira ati ikorera ikirago cyawe. Ashaka aragenda gisigaho, mugabo ushaka urakikorera. Ati ntegereza kuvyikorera. Icyo ngomba kuvuga ndiko ndavuga ngo nama numva bibishe. Umuntu kugira Minerval akacaza no kukuriha inzu bamo. Uri umupapa niwe yakwigishije ku ishuri. Hamukacuza umusoba kugira ngo narakiyaga kiza. Ngo Yesu ashimwe ngo Imana ngo buturi kumwe ngo imbamo. Imana yawe yo yizera gute? Amen. Gati ivyampetse ngiye kubiheka. Ivyamfashije ngiye kubifasha. Uwanguranye ngiye kumugabira. Jesi nzomugurana gusa, nzomugabira. Je ndikunda blessing ishengero. Uwakugabiye ugiye kumugabira. Uwakuguranye nawe uzomugabira. Hari abatamanzi baguranye n'amabanki
kubw'umuhezagiro w'Imana ku buzima bwawe. Bari bicaye umunsi umwe mu nzu y'Imana nk'uko kwiwawe, bakira umugisha uvuye ku Mana, ivyo birahinduka. Bahemba igisirikare cy'igihugu cyose, batanga nk'igice cyose cya bije y'igihugu, kubera umugisha w'Imana wari hejuru ubuzima bwabo. Ndasenga mu izina rya Yesu, umuhezagiro w'Imana uje kuri iri shengero mu izina rya Yesu. Nk'uko Imana yantumye no munsi, umuhezagiro w'Imana ube kuri mwebwe. Ariko birahinduka. Samuel 9:1. 2 Samuel 9:1. Bashi Imana iriho, Imana iriho kweli, kandi irakora, kandi turi muri sezo yayo. Nukuri ku Imana ndabarahiye, ugapfisha ubusa kino gihe. Mwaba mumvugisha n'ibintu bidakenewe, ugapfisha ubusa kino gihe. Ndabona mushaka intahe, ndabona mushaka intahe, ndabe intahe zibiri hamaje dusenga. Imbere yuko ndabaye intahe zibiri, reka mbanze ndabasomera no murongo. 2 Samuel 9 verset 1. Abango buke Dawidi arabaza, ndakwifuje umunsi muzobaza iki kibazo. Dawidi nawe nyene yabajije. Dawidi yari afise umuntu yamugiriye neza mu rugendo rwiwe, yitwa Yonatani. Dawidi bagombye kumwica ikiro nyinshi. Yonatani aramuburira, ambwira ati Dawidi, papa yateguye kukwica, rero aho hantu nyegeye have uno munsi genda unyegera handi. Dawidi byabibika mu mutima. Mugabo muri icyo gihe yari afise ikintu yoshimira Yonatani. Urazi kugirirwa neza n'umuntu ntusho no kumugurira ifana, biragahera ku nzira yawe mu izina rya Yesu. Yonatani arasubira araza aramuburira ati papa yateguye kukwica, yagize amastrategy naye urabo bigenze gutya. Dawidi ararokoka inshuro zirenze zitatu, arokowe na Yonatani. Mugabe kibabaje ntiyari afise ikintu na kimwe yofasha Yonatani. Dawidi aravuga ati ntacyo, Imana izotiba imakandi kajyo. Kandi akubwire, umuntu akakugira neza cyangwa agira neza umwana wawe, cyangwa aba yagiye neza so wawe, ugira imigabo yo kumugirira neza. Ugira imigabo yo kumugirira neza. Ntumuntu arengana ibintu gutyo nyene, ugira imigabo yo kumugirira neza. Hama Dawidi aravuga ati Mana, naho nafise ikintu nofashisha Yonatani, je ndumva ku mutima iyo abana ndagifise no mugiye neza Yonatani. Mugabo kamema cagira isezerano nawe, ambwiye ati vraiment nta kintu ufise no gufasha. Mugabo je ndagize isezerano nawe, je na wewe tugira ni isezerano ryuko tuzokwama turabagenzi, ntizokwigira duhemukirana, n'uruvyaro rwawe sinzoruhemukira. Dawidi bagirana iryo sezerano. Yonatani atanga Dawidi gupfa, Yonatani arafa. Yonatani apfuye, Dawidi Imana iratebira mu akaryo ko kuronka vya bindi yabura ubwa mbere. Amen. Dawidi Imana iramutora, iramutwara imwicereka ku ntebe y'ubwami. Dawidi acavuga ati wow, ubu rero nawe ndumwami, ubu rero ndumwami. Dawidi yicaye ariko ari enjoyinga igihugu, aribuka isezerano yagiranye na Yonatani. Aravuga ati Mana, Yonatani ntakihari ngo ndamugirire neza. Mugabo acabaza ikibazo, iyi verse ni ihera. Bukeye Dawidi arabaza ati mbega haragasigarira mu nzu ya Sauli. Uyu Sauli yari se wa Yonatani. Ati haragasigarira mu nzu ya Sauli koba kakiriho
kugira ngo ndamugirire neza ku bwa Yonatani. Iganza mugenzi wawe, umuntu wese yakugiriye neza, ugira imigabo yo kumugirira neza. Nukwikunda, nukutararokonesa umuntu kuba yakugiriye neza kugira neza. Hamukacu umukristo avuga ati jewe Imana ishimwe, Imana yaramukoresheje. Dawidi sibyo yavuze. Yavuze ati no, ego Imana yamukoresheje mugabo yabaye igikoresho cyiza. Avuga ati mbega kubu nimye, kubu ndi umwami, kubu vya bindi nipfuza ntabishobora, ubu ndabishobora. Ati mbega ntagasigarira noronka mu nzu ya Yonatani, ya Sawuli, kugira ndamugire neza ku bwa Yonatani. Bacamubwira ati hari agahungu kamwe kakamuga kamerewe nabi kagwaye amavunja, amugabira babaje, abana bawe ntibazoheze gutyo. Uyu nawe warumugisha, abana bawe ntibazoheze gutyo. Uribaza kuba sokuru wawe yari umwami ukacumera nka Mefibosheti, ntibanamwibuka ngo araka guhungu kakarema kamugaye ibirenge kari higiyo inyuma y'igisagara. Imana izogufasha abana bawe barangize neza mu izina rya Yesu. Ndavuga ngo ndahezagira uruvyaro rwawe mu izina rya Yesu Kristo. Uruvyaro rwawe ruzovamo abanyenkomezi mu izina rya Yesu. Uruvyaro rwawe ruzovamo abakozi b'Imana mu izina rya Yesu. Uruvyaro rwawe ruzovamo abantu b'impakta inosi mu izina rya Yesu. Nibaza ko ari umugisha ukomeye. Dawidi aravuga ati acamubwira ati hariho kamwe, ati nta kibazo, mfitaniye isezerano na se, nimukanzanire iyo kari. Bari barakanyaza amatongo ya se, bari baramunyaza inka za se, bari baramugiriye nabi. Imfuvyi ziri ngahe Imana zitabare. Dawidi acaramuzana, bivuga ngo atangura gusangira nawe ku ntebe y'ubwami, ku meza yiwe y'ubwami, atangura gusangira nawe, amukomoreza vya bintu byose bamunyaga, kuko umunsi umwe hari umuntu yagize neza. Amen, amen. Wewe ndagusengeye, Imana izoguhezagire ku buryo uhezagira baguhezagiye. Ariko kandi ndasenge n'uruvyaro rwawe, Imana izoruhezagire cyane cyane ku bwawe mu izina rya Yesu. Vuga ati Yesu arakora, kandi uko yari ari ejo no muri rikoraniro niko ari. Kwa kundi yari kumva kwa Lazaro, nuno munsi hano kuri uyu musozi mu Ngagara muri iri hema, Yesu aracyari wa wundi mu izina rya Yesu. Musi umwe Yesu arengana mu gisagara kuki umugore yaragwaye ubutinyanka imyaka 12, imyaka 12, imyaka 12, cyari cyago gikomeye. Ndakunda ingene bivuga ngo aribwira mu mutima, naho nokora ku buyonga bwiwe bw'impunzi ndaza gukira. Bivuga ngo acarasuboka gatonyi hama mukorako, amukoze ko ubushobozi bumuvamwo bukiza wa mwigeme abarakize inyuma y'imyaka 12. Ngomba kubabwira ko Yesu akiri vuga cyane, Yesu aracyari, semera cyane ati Yesu aracyari, uko yari ejo nuno munsi niko ari, kandi niko azohora ibihe byose. Hari umwigeme umwe hano, singiye kumuvuga izina kuko nitwabivuga nyoye ntazo yishingira. Yanjeko afise ibihe by'abigeme ubutinyanka bumaze 2 ans udahagarara. 2 ans. Simvuze wa wundi wameza ngahe,
muramwibuka uherutse twashinze ntaye ngaha kandi aho usanga hari uwundi muntu afise iyo ngwara uyigumanye mumva ko amavuta yo gukiza izo ngwara yamanutse 2 ans ku munsi gushika aho agwara anemi araza hamwe ati pasa ashaka gukira abaganga bakamubwira ngo hari imitsi yacitse avuga ati ta ibyo bintu bakubwiye sivyo imitsi yacitse mwana w'umukobwa ndamukunda arizera avuga ati pasa naje nizeye kandi shaka gukira avuga ati kandi ntushoye kuva muri biro byanje udakize ushaka uca ugenda wipime hajya muri toilette ntushoye kuva ngaho udakize cemeze uko nyene ndashira amanga shaka kuvuga ati pasa imana yari kubariye none imana ntiyabimbariye yambwiye ngo muzurambike ibiganza ku bagwaye none hari ibindi mukeneye kwimbarira ndamubwira ngira ndagusengere ushaka uripima ushitse muhira ushaka uca ujya inyuma hajya matware tujugenda wipima tugenda urabe ntuvuge bahava bagufata uzoyishinga wenyine amen cenda musengera uwo mwanya nyene apanejo uwo mwanya nyene amaraso acarakama yaciye akama aho nyene amaraso yaciye akama Yesu aracari wa wundi iyo tuvuga ibya Yesu mu byizere Yesu ni muzima epfo kudushika hano tugashinga ntaye twitegembya ubu rero ngiye gushira itegeko cyo umuntu usengeye ntuzombwira ngo ni ivyibanga ko mushobora guma muvuga ngo ari karatubeshe kandi yicaye ngaha nzomana ndakubaze uremera ko tuzoshinga inahe dushingira inahe Yesu muga murambona abandi bantu badafise ibibazo bashinga inahe nyene none Yesu yagukije ntiyagukijije murashobora kutibaza iyo umubabaro yari afite uwo muntu deza umwana w'umukobwa yafuma basaba yaramaze kurongogwa mu barongogwa yari yamaze kwikuramo deza amaraso arundumuka deza Imana iramutabara imugira neza naye ya kabiri umumama umwe araza ambwiye ati pasteur ati umva arakijijwe asengera ngaha na wicaye hanyene ati pasteur je umugabo wanje vraiment tarandembeje hageze hoho ndamubwira ngo ndavyutse gusa uraza abantu musenga abagabo banyu bakabemerera mukomera Imana amashi ego vraiment uribaza kuba uri umugore ushaka gusengera urugo ukavyuka minwe umugabo wari karagona hama akubwira ati nkazosubira kuko ubuntu uvyutse urabona ivyo bintu by'abakizwa babakorofye mu mutwe suravyuka uje ugenda gusenga ntuzosubire kuva ngaha n'amakari menshi narababaye reka bimbarira arambwira ngo nkavyuka mu ijoro nkasengera mu mutima uribaza gusengera mu mutima iga apana mu bwongoshwa mu mutima ijambo akarivugira mu mutima Mana ndagushimiye mu mutima wewe ufise uruhusha rwose nawe wosemerera ntawe kugira ikintu na kimwe ikibazo ntusenga subira watsiga icaniro cyawe aba bantu bazodutsindisha aba bana nitwagera imbere y'umwami abantu bazodutsindisha uraza umuntu asenga mu makondisiyo nk'ayo amerewe gutyo ibintu byose bimeze nabi mwakavyuka akashira mu mutwe ati ndiko ndasenga adatobora kuko atoboye amakofe ngiraye kumanu ibindi bintu ayisengera buhoro buhoro umunsi umwe mbwira avuga ati none ibi bintu ko ibi bintu birarenze vuga ati birahinduka ndakunda abantu bashaka impinduka bayishaka nyene
acaraza yatsa imodoka yiwe asanga ngaha arambwira ati pasi jewe ibi bintu ibi je shaka gusenga sinshaka gukora icyaha je shaka gusenga mbwa hari umuntu yambuje gusenga ati umugabo wanje kandi burya nyene narabihevye nguma mu gitanda nguma mvuga nabaza ushaka ndagufasha iki hari imitwaro igoye nuri mubwira ati jura force ugende bidasanzwe byo nushaka ndagufasha iki ati shaka gusenga pasi shaka gusenga andeke yorohe nsenge none ushaka iki shaka gusengere kandi ace yoroha ati rero womenga biroshe mugi ibintu biragoye bakije ubwo ati twizera Imana birashoboka ati dusenge ndamurambika ibiganza ndamusengera turasengera umugabo wiwe acarataha Jemure nyandikiye message irimwe ama emotion menshi ari kararira ti pastor ushura kwibaza Imana yaye musirakomeye yabwiye uko nyene je ndiko ndasubiramo ati habaye ibiki ati wa mugabo wanje ati dusigaye turabasheri ati ibanza murindira ati mwijoro ni wamvyura gusenga nuno musi mbere kuvuga intaye namwandikiye ndamubaza ati biracyameze kwa kundi kugira simave mbesha acha mbwira ngo pastor ico caraheze acha mbwira ati ico nuno asubira gusengera ico caraheze nawe avuga ati watevye iruka genda usenge you need power wamanitse amaboko kubera iki ibi si bihamye ibi wamanitse amaboko kubera iki this is our Sunday indi ntaye ndayibabiki kwa Mungu ibisiga bwenge vuga ati I need power vuga ati nkeneye ubushobozi vuga ati ndakeneye ubushobozi vuga ati ndakeneye ubushobozi vuga ati ndakeneye ubushobozi ndacafise ikibazo cy'ishengero nimuramenye ibyo turimo we are amazing church turi shengero ryizera ibintu bidasanzwe turi shengero twizera ibitangaza we believe miracles stand up turizera ibitangaza stand up